Orion Music. Mana ni kubera ubugombe bwawe. Mana turashima kuba wabashoboye kubana natwe mu bihe byose, kuba waduherekeje gushika impore, kuba twakiriwe n'abantu twari dukumbuye kera. Ndazi Imana ko ni byinshi ugiye kubikora mu izina bw'Umwami wo mu ijuru. Amina. Yes, twamaze gushika hano ku kibuga c'indege ca Bujumbura aho tuje gutegera mu Kombozi Hasta, na cyane cyane yaramaze imyaka 5 irenga gato atari hano ku butaka bw'u Burundi, aho yaje mu ntumbero kugira ngo agire gutakomeza ibikorwa vyiwe ari hano ku butaka bw'u Burundi. Yaramaze igihe agaragara mu bihugu na cyane cyane bigize East African Community, Kigali, Uganda ndetse na Tanzania, Dar es Salaam. Kano kanya rero turindire gato kwa sohoka kugira ngo have atanga iganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Murabona ko ijya nino hari abantu benshi baje kumutegera mu ntumbero kugira ngo bamugaragarize umuneze ndetse n'urukundo canke bamwereke yuko bari bamukumbuye. Nuko nguko bisanzwe bimeze, turi hano turarindiriye gato kugira ngo duhave tumubaza ibibazo bitandukanye uko agiye gukomeza akazi kiwe k'umuziki ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye agiye ko mwese agiye gukomeza umuziki hano ku butabwo canke kwihagarika yigire muri business canke agende mu bindi bishobora kumuteza imbere. Nuko mukanya gato isase duca tuza kubereka umuzo wiwe canke uko aza kubasohotse ndetse n'abahava bamubaza ibibazo. Hari abanditsi, hari abamenyesha makuru, hari n'abandi bafana biwe musanzwe muziko asanzwe n'abafise hano ku butaka bw'u Burundi. Ni Edison Ndayahoze, ini Niyo Soul TV Arkeni akomeza utwereka na cyane cyane ubwiza canke ishusho y'abana bariya bari hano ku kibuga c'indege. Gumana natwe mukanya gatse turabereka ibikurikira. Sawa. Hasta la victoria. Welcome Saza. Welcome Saza. Ona, tunaenda direct pale. Sorry. Mana ni kubera ubugombe bwawe. Mana turashima kuba wabashoboye kubana natwe mu bihe byose, kuba waduherekeje gushika impore, kuba twakiriwe n'abantu twari dukumbuye kera. Ndazi Imana ko ni byinshi ugiye kubikora mu izina bw'Umwami wo mu ijuru. Amina. Hanyuma igikuru icyambe na mbere ndatashi wacu. Ikintu cyambe na mbere, ikindi nacyo ngiye gukora umuziki nkuko nawukora hariya kubera twamenye primaire twiga imyaka 6. Nanjye namaze imyaka 6 bisigaye ko ngiye mu rwego. Sadira urwo rwego niko ngiye kuberekana ibyo nize. Ibyo nize ngiye kwerekana mu muziki. Nibaza ko ari ibyo ibindi nabyo ndajyoye cyane kuba ndababona. Hari abonzi nabo ntazi ariko imitima yacu irazinanye. Hanyuma kindi nacyo na Biopanga mubona ni kompanyi y'amasabuni mu Burundi. Nkuko bavuze Spox baranyizeye kandi biratangaje nkuko uje nitwa Toma nizeye icyo mbonye, ariko abanyizeye batambonye. Imana bayizagire cyane. Ngira ngo ibibazo nibyo byinshi simave bahinyisha umubiri ibibazo. Murakoze cyane. Murakoze ku mijambo. Banyita Landry Promoter, nkorera ikinyamakuru Hit Top TV. Nkamwe izina Lucifer, kubera iki Lucifer gaje gute mu gihe benshi Lucifer barihirinde siguro? Murakoze. Okay, merci sana. Ni Lucifer. Lucifer ni kilatini. Lux sigwa lumiere, umucyo.
hanyuma fa wahetse umuco. Satani atarahemuka yarafise umuco. Ujya muco acayibaza yuko ari uwiwe, aribagiye ko uva ku Mana, acaravyimba, maze kuvyimba Imana iramukura ku muco. Muri ico gihe n'umwijima, Satani nacizera atanga. Muri ico gihe je ndizera yuko aha twese turi cizeye ku bandi, nkuko ndazi yuko mu isi nzima nta muntu yobona mukombozi mwijoro akaca yinyegeza. Uko biri kose arazi ko umuntu singaruka mbi. Nitwa Edison Ndayahoze, sanzwe nkorera kuri Radio Culture ndetse no kuri Niosel TV. Reka twongere tuguhe ikaze kandi turaryohewe cyane gusubira kubona hano ku butaka bw'u Burundi. Ikibazo cya mbere uraje, ariko inyuma turabona nkuko yabitubwiye spokesman bijanye na biopower, ugiye kubimenyekanisha gutiye kubona ugaragara mu biteramo canke hari izindi nzira ugiye gucishamwo mu kugimenyekanisha ano mavuta. Hanyuma ikindi ikibazo wakurikiranira gufu umuziki w'u Burundi, urafise ko wasize umeze, urafise nuko usanze ugiye gukomeza ibikorwa byawe gute, na cyane cyane muri kare ya music yawe uri hano mu bakunzi bawe. Murakoze. Okay, merci sana. Kuba turi kumwe na biopower kugira promo cyangwa kuba ambassador kumenyekanisha ikintu nifise inzira nyinshi, niyo ngaha n'inzira ikomeye. Ariko kuba ndi umuririmbyi cyo wumva ko umuziki aba ari uvugwa cyane. Muri icyo gihe umuziki nicyo kintu kiri imbere, turi kumenyekanisha muri industry ya music nyene, nzo kucisha muri yanzira Imana yampaye ari umuziki. Ko niyo yatumye na biopower bandondera, ntibarondeye mu Karetimani, barondeye umuririmbyi. So muri icyo gihe sinzo bikora amajido, nzo bikora mu kuririmba. Sa nibaza ko nakishyuye icyo. Merci. Kijanye nuko yasize umuziki umeze, afise uko yawusanze nuko usanze. Uko nawusanze ura nk'ubu ngaha nsanze abajournaliste. Muri icyo gihe sishobora kugira nawe usanze gute, ariko uko nawe wumva urateye icyizere. Ari icyizere. Merci. Biopower. Biopower mwakoraniye amasezerano azomara ikiringo kingana gute? Cyo nikibazo cyane cyambere. Ikibazo cyane cya kabiri ni Mkombozi tuzombana yatumva muri wa muziki twari tumuziko canke agiye kuzana izindi systeme z'umuziki mushasha tutari tumumenyereye ko. Murakoze. Okay, hanyuma cyambe na mbere igisezerano byatwe nibaza yuko biri mu bintu tuzobabwira, ariko kandi tubabwire kwanza iki cyambere introduction. Tukubita verse, tukubita verse tutafise na refrain. Reka kwanda tukubita agatitre k'indirimbo, then tuzana ka refrain, then verse. Ikindi kibazo rubagiye kiniki aicho muziki wahora ukora ugiye gukoresha system ndiri mushasha cyangwa system yayi umuziki sinarinzi kufise system, narinzi ku muziki uririmba zoririmba. Ko nje icyo nzi gusa udashoboye kuririmba n'ikiragi, kuba nagarutse mvuga zoririmba tu. Tukumenyere muri hip hop, tumumenyere muri hip hop cyane, ariko kino gamaze imisa duhereza R&B, yoba yarahinduye style, yarasanzwe aririmbamwe. Nibaza ko ari cyo yashatse kubaza. Okay. Nuko umuziki Imana iguha impano. Gukora rap, gukora reggae ni shwa yawe ivanye na environnement yawe n'umuririmbyi wakunze. Niyo mpamvu na Jay-Z yavuka muri Kongo ariko aririmba nka Kofi. Bisigura yuko environnement nari ndimwo petete niyo yantwaye. Ubu sinikora bwa mbere nakora rap, ariko ubu ndashima Imana nkora umuziki. Se ndashobora kurapa nkagira gute nanjye nakari byiza umukinyi mwiza no kinyi numero zose. Ikibazo cha Adijo ama Nitwa Adijo, serukira Indundi. Umukozi uri mu mahanga twarumva ibikorwa by'iwawe, warotwemere. Ngiye kwicara. Peut-être mwese mwamuzi ko nabaye nk'impunzi, right? Nyabona ko nicyo kibarimo kandi ndabizi ko kibarimo. Ariko nibazo kubeshya ubuhungiro si impuzu wambara. Uyambara mu bwonko. Ariko nta muntu yo kubona mwibabara cyavuga tujya n'impunzi ujya si impunzi. Sadiri ubwo bwonko nabandanje nkora ibikorwa. Muri ibyo bikorwa harimo album zibiri. Muri izo album abiriho yitwa One Man One Beat, ni album irimo instrumental imwe ariko indirimbo zidasa.
hanyuma ni album itarigira kogwa ku isi sinibaza ko umuntu yigeze kuyikora hanyuma akaba yo na album yitwa 0 to 100 iyo nayo nyene iri muri izo ariko kuzisohora cyangwa ya lancement ntegeza kugirira muhira sadi Jesse nzobigira ngaha muhira kuko na kare urasuma ukajya gutekera muhira ya Ego ni Ndagijimana Peniel muri Radio Nderagakura. Yes. Mu kiganiro cha EAC Live Show ikibazo nagombye kubaza gisa nico cha Adijo ariko bo twibaza abakunzi bawe barifuza kumenya eske ko umukombozi ashitse ngaha mu Burundi agiye gufata ikiringo kingana gute kugira atangige kuko ca mbere eske izoba ari album nkuko bavuze ko ifise album zibiri canke kizoba ari gikorwa kimwe ikindi kintu naco wewe usanzwe ukora rap canke hip hop cyane niyo abantu bakuzi ko nayo ikaba isanzwe irimo challenge nyinshi zitandukanye muri no misi utarumaze ngaha mu gihugu urabona yuko habaye inaguka ry'uno muziki no kuvuga abaririmbyi bashasha bajemwo canke urabona yuko umenga aho wari warasize ubona umenga niho ukiri na cyane umudiho wa hip hop umudiho wa hip hop umudiho wa hip hop basigaye barakora neza n'ikime yamenya ko basigaye barakora neza nuko nubu no muri mwebwe hari abafana benshi ba hip hop hari n'abandi bo hip hop batayibugise kuri mukombozi cyangwa mukombozi yabaye introduction ariko watumye ayikunda cyane ni Bface maybe cyangwa ugasanga ni ubundi muri umurapere abandi njya akora kuri jewe mbona yuko umuziki wabandanyije ubaheza kubera ikibi ni ijya absence mu gihe navuye ariko akasaza abandi bantu bakahafata ndashima Imana kuko ninashika sindotangura gukokomora ibintu byamaze kuruha nzobandanyizaho aho bagejeje so bwa wundi ni bien sana bijyanye n'igikorwa cya mbere igihe eske izoba ari album cyane ibyo tuzovugana na management tuzovugana na manager ngaha tuzobabwira kubera urabona na manager wanje twari turi kure na kure gato muri ico gihe hari n'indirimbo dashobora kugira ngo dusohore igikorwa kimwe imbere bisaba yuko twicara hamwe tukumviza kwanza zihari zose then tukadesida muri ico gihe kwicara hamwe byatugoye twavugana mu telefone sita mu telefone ushobora kumva umudiho na beat ushobora kumva amajambo ariko beat ntiyumve neza muri ico gihe hari ibyo tashyitse ko ariko ubu urabona nanjye ko nitwa Toma uko ndamubona cyabumva birakwiranye turafite ikibazo cya Jidikaye na Nicole na Amiko kandi hariho n'abandi ngaha imbere kumbure mukombozi yari abatabamenye bashaka nanjye ico cyari ikibazo cy'iwanje okay murakoze cyane kandi murambabarira sijewe kweli n'uburyohe okay reka ntangurire sinzi ntangurire hehe ladies first okay uyu ni we mubahagarikiye Biopower Biopower mu Burundi nibaza yuko introduction ikwiye sinzi hanyuma uyu nawe nuhagarikiye mukombozi sivyo mu Burundi uyu yitwa na Clay kuva kera ni manager wanje gushika ubu twabandanije hanyuma uyu nawe urabona iyo mutanguye nuze ishira hamwe bishobora gutangura urumwe sizo kuba umuntu n'icegera c'est-à-dire sishobora kugira icegera n'icyaye ko bose barantwara c'est-à-dire kuri jewe bose n'abashefu Jidikaye sinzi ko gifite ikibazo sa Jenny Jidikaye kuva muri Radio no kuri E+257 ikibazo canje ca mbere kiraba Biopower turashaka kumenya ni giki mwa mwarabonye kuri mukombozi cyatumye muvuga muti mukombozi niwe yoduhagarikira ibikorwa byacu akabimenyekanisha muri kino gihe mu Burundi twari tumaze igihe kitari gito tutamubona ikibazo canje naco ikindi kibazo kije kuri mukombozi mukombozi wagiye atama TV online menshi arashobora kugorera ibintu nkibi uno munsi uragarutse wabonye kungene bakwakiriye kuri aeroport ndashaka kumenya mbega n'igiki wabonye canke watahuye gitandukanye na ca wa muziki wa urukora muri 2014 ngaha nyene mu Burundi
Okay, icyo nabonye gitandukanye nuko kandi nicyo nifuza cyane ko ndakibona. Nifuza cyane ko nobona umwe wese muri industry akora akazi kiwe, c'est-à-dire umwe wese akaba hasta la victoria siempre, c'est-à-dire umujournaliste kwa umujournaliste gushika ku ntsinzi, uri umuririmbyi kwa umuririmbyi gushika ku ntsinzi, c'est-à-dire mu kazi k'umujournaliste ikintu cyambere na mbere ni umenyesha makuru, kandi umenyesha makuru udafise. Muri icyo gihe yararondegwa, muri icyo gihe mu gihe utanguye kugira umwete wo kurondera amakuru, umenye yuko tayari kajya kabuto ku journaliste uragafise. Kandi kenshi abana benshi bakuze kuba journaliste bakiri bato babita basutwa, we kila kitu nasema ariko kumbe nuko bimeze. Kuri byo byampimbaye cyane, ikindi nacyo byanyeretse yuko ubu abarundi bariko baratahura umwe wese arazi icyo ajejwe. Byampimbaye cyane. Ikibazo kiraba Biopower. Okay, ndabusabye asubire mu kibazo. Subiramo ikibazo ca Biopower. Nakunze kuri mukombozi mu gihe yaramaze igihe kitari ngaho mu bintu bwashoboye kumenyekanisha isabuni yanyu. Okay, ukuntu twatanguye Biopower, twatanguye ari abakenyezi. Turaraba tuja hamwe, turaraba ikintu dukeneye nk'abakenyezi bakora ibikorwa by'imuhira. Turicara turaba ikintu twotangura cyofasha n'abandi bakenyezi muhira. Dutangura Biopower, twatanguye n'isabuni yo koza ivyombo, tubona bigenda neza, tushira ku isabuni yo koza amakaro. Unaho twiratangura isabuni omo yo kumesa. Igituma twarondeye mukombozi ni kubera twebwe turabakenyezi, nitwe twabitanguye tuja ngaho. Urazi utanguye ikintu ntivyoroshe, byaratugoye. Hari igihe twacitse intege duti ibi bintu twishizemo ntavyo dushobora. Mugabo mu nyuma mukombozi jewe naho ri Dar es Salaam, hari igihe nahuye na mukombozi duhuye, mbona ukuntu mukombozi akora, ukuntu yifatamo mu muziki wiwe, byaciye bituremesha natwe tuvuga duti we can achieve this, we going to do this. If mukombozi can do this, we gonna do this. Tuti nta wundi dufata ni mukombozi kuko yaraduhumurije. Hari igihe twashatse kubiheba kabisa, tuti ibi bintu ndavyo tuza kuvamo. Mugabo mukombozi atubwira ati bandanye, nuko bigenda. Ibibazo bisigaye ni Nicole yayisanganira hamwe na Amiro mu JFM batabandi dusoze. Utubazo tubiri kuri mukombozi. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kuraba hagati k'akazi na muntu uheruka guhamagarira abaririmbyi ko mu ndirimbo zabo boshimikira ku mahoro. Mwebwe muvyibaza kwiki? Akabazo ka kabiri, umuririmbyi afise uruhe ruhara mu iterambere ry'igihugu? Murakoze. Okay, icyambere mbere umgiye kuririmba amahoro, umgiye kuba jewe n'amahoro, kubera aho mu kintu namangwanira cyane no kwizera kwanje nuko nzi ko Imana ari urukundo, kandi atari urukundo n'amahoro ashaka kuhaba. Muri icyo gihe kintu cyose kijanye n'amahoro, naho noba amaze iminsi ntararyama, ngiye kuryama kaco kimbwira noreka kuryama iryo tiro nkavuta imihanganiro sari n'ivyanje. Hanyuma uruhara rw'umuziki mu gihugu ni byinshi, kiretse no guhumuriza abana b'abantu, kubahumuriza, kubaha icyizere no kubigisha cyangwa kubakangura. Naho nyene umuziki ugatuma umuntu yubaka, ashobora kubaka industry yiwe kubera music, agafasha leta kugira abakozi benshi. Ubona nka Dar es Salaam Diamond abakozi afise, leta afasha leta ni benshi, bisigura yuko ni inzira nyinshi cyane. Naho nyene kandi n'abaririmbyi natwe tuma abaririmbyi barakunda gutanga, iyo dufise icyo dutanga twama tugitanga. Muri icyo gihe bwa bundi ari abantu babuze canke bakenye, dushobora kubagaruka ko dufise uburyo muri uwo muziki nyene. So umuziki ufasha byinshi, bivana naho wagufashije. Ari uwo usanga waramurihinzu azobona ko umuziki wa muri hinzu, ari uzo kubwita je nayo nyotewe ariko kubera akazi kanje munama icyupa azobona ko umuziki umara inyota y'icyupa. C'est-à-dire umwe wese ivana na sanse ayiha, ariko umuziki urafasha tu. Ikintu cyose gikorerwa mu mwijima ndagitinya sana,
c'est-à-dire ntayonzi iyo ntayonzi c'est-à-dire icyo nzi nuko ejo anniversaire izogira nga kuri Kambera Kampero nimba Kambera sorry kuri Kampero ejo tuzogira nga saa 2 z'ijoro c'est-à-dire ishaka nisangiye n'abafana